Turabaramukije mwebwe mwese mwama mudahengeshanya kudukurikirana uko bukeye ko bwije, mudukunde tubashimire cane, ariko hakaba hariho uwutaraba umunywanyi wa Inkerebutsi TV, yoca araba munsi y'iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe akahakora, haca haza agakengeri nakone aca agakorako, ahejeje aca abona ahanditse toute canke all nahone ahakore, kugira azoje ashikirwa vyoroshe n'ibiganiro byose twama dushikiriza ngaha ku Nkerebutsi TV. Ako kanyamuneza mwumva kandi munibonera naka abakristu ba paruwasi Mabayi, neza na neza abakristu basengeye kuri Sikirisare Muhingo iri muri iyo paruwasi nyene ya Mabayi. Hari kwigenekerezo rya 19 mu Kakaro umwaka wa 2025, aho abakristu isinzi basidukana n'iyonka baje gushigikira Patiri Ntiranyibagira Simeo Jean Petit asanzwe avuka ku iyo Sikirisare nyene ya Muhingo. Uwo nawe yararamutse asoma inkuka y'imisa yiwe ya mbere benshi basanzwe bita imisa y'umukwanguro, nk'uko twabibwiwe na bamwe mu basaserdoti bari bitabiriye iyo nkuka y'imisa. Iyo misa y'umukwanguro isomwa n'umusaserdoti mushasha mu ntumbero yo gushimira Imana ukuntu yamufashije mu nzira aba yaraciyemo gushikaho nawe ategwa iteka ryo kuba umusaserdoti. Ngo kandi iyo nkuka y'imisa ayisomera ahasanzwe avuka. Patiri Ntiranyibagira Simeo Jean Petit yari yaronse ubusaserdoti ku igenekerezo rya 5 ukwezi kw'indwi ariko mu Kakaro umwaka wa 2025 muri paruwasi Munyika. Iyi nkuka y'imisa yiwe ya mbere rero yari yitabiriwe n'abakristu batari bake, abasaserdoti n'abandi bihebeye Imana benshi cane,
cyane, eka mbere n'abategetsi batari bake bari bahishikiye. Abasaseredoti bari bitabiriye urwo rubanza baramutekereye impanuro, bamusaba kuzokoma yikurikiza aho azoja hose gufasha abakristo. Patiri Simon Ntiranyibagira, aya majambo Mukama yashatse kuyagukomezamwo kuko urayazi, warayigishijwe, urabinonosora, mu bisabisho byose uvuga ugaruka ngaho. Mbega Umukama yagize umusaseredoti wiwe ngo mariki muri ekleziya, mariki mu muryango w'abemera, mariki kuri iyi si wenyene yateretseko. Umukama arakubwira ati ndakurungitse nk'intama mu mpyisi. Kenshi uzohura n'icyo kigeragezo kigomba kugutesha umutwe, nawe nk'abajya batumwa twumvise mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Kumbure utwengwe, kumbure bagutera amabuye, ntiwitege kuvuze bazokoma amashi. Uyu munsi turakoma amashi, ariko umenye ko muri ekleziya y'Umukama ushaka kuba umutumwa w'ukuri utegerezwa kubizira. Uzohura n'icyo twokwita la culture du négatif, ni kuvuga abantu babona inabi hose, wagerageza kubagarura mu nzira y'ineza y'Umukama. Ngo genda kumwe bagira Paulo ngo tuzogaruka ukumviriza ikindi gihe. Umenye ko wari umusaraba, gusesa amaraso, ikizokubabaza cyose uzira kuri kuravuga ukuri k'Umukama uracakira uninahaza Umukama gutera iryo teka. Uzoca mu maparuwase menshi kandi yose ntasa, hari uzogenda ukakwakirana akanyamuneza, ahandi bazokuraba bakavuga ko wishwe n'inzara uje kurya utwabo. Hari uzoca bavuge ngo nguyu avuga ntitumva. Urabyihanganira, uzoba uriko uratumbera ya nkuru nziza y'Umukama igusaba kumenya kuri kumwe n'umwungere wawe ataco wokwinona, ubandanye urugendo rw'ubutumwa uzi kutari wenyene. Umukama rero akuduhezagirire, bidushaka kuguca umutima kuko Umukama ntashobora kubireka ngo bibe. Turakuremesheje uyu munsi, turiko turakenguruka, ariko kandi duhamagariwe kubandanya tuguherekeza mu butumwa uzoshingwa n'igisabisho kivuye ku mutima. Patiri Ntiranyibagira Simeo Jean Petit nawe yarashikirije ijambo ryiwe ryari rihagaze hanini ku gukenguruka. Fashe ijambo ngo serure akanyamuneza kise kuno munsi uri hejuru, kwiteka natewe n'Umukama aho yansangiza ubusaseredoti busuku n'umwana wiwe kwigenekerezo ya 5 ukwezi kw'indwi muno mwaka wa 2025. Ubwa mbere rero ndakengurukiye Imana yo yanzigamye, nihabwe icubahiro. Ndakengurukiye nyene icubahiro George Bizimana, umwungere wa diocese ya Ngozi, we yakiriye icyifuzo canje akandungika mu seminare nkuru igihe yari samuragwa wa diocese ya Bubanza. Ndakengurukiye cyane nyir'icyubahiro Emmanuel Ntakarutimana, umwungere wacu wa diocese ya Bubanza, yakiriye icyifuzo canje igihe nasaba kwatiga mu ibanga ry'ubusaseredoti.
ndakengurukiye abigisha kuva mu mwaka wa mbere gushika ninjire mu seminare nkuru n'abamaze kurenguka ibumukama. Ndakengurukiye abigisha abarezi yo maseminare makuru Bujumbura na Gitega narereyemo, n'abasaseredoti bo maparuwasi atandukanye nagiye ndacamwo. Baranyigishije byinshi, eka bizofasha mu butumwa. Barampaye impanuro zitandukanye zaramfashije gushikira rino banga ry'ubusaseredoti busuku. Ndakengurukiye kandi n'abasaseredoti bo muri paruwasi yacu Amabayi ko bambaye hafi mwino neguro n'urubanza no ku mpanuro bagiye barampa, mbere zizonamfasha no mu butumwa. Ndakengurukiye bimwe by'imvamutima abavyeyi banje banyongeje bakankundisha igisabisho. Baramfashije mu byankenerwa byose, mu byo bari bashoboye ntacu nigeze ndababurana. Ukugera aha ndabikesha bo umukama n'abampezagirire. Ndabashimiye cyane abavyeyi banje kuko ntibigeze bambera intambamyi aho nabatura icyifuzo canje cyangwa ngomba kwitura umukama. Ntibambereye intambamyi. Namwe byo bavyeyi mukoraniye hano, umwana wanyu niyabitura ababwiye icyumviro yuko ashaka kwitura Imana, muze mubere intambamyi. Ndakengurukiye kandi n'abaririmbyi badufashije kuririmba, n'abitanze mu bikorwa bitandukanye, n'abitanze kugira ngo ino ngoro y'Imana dukoraniyemo nayitaruzura ntibacike intege. Abarundi bati ngakagumye bagumako. Namwe bw'abakristo mwese muri hano, ugushikira rino banga rihambaye ukubw'inema y'Imana n'ukubw'ibisabizo byanyu. N'ubu rero muradusabira, natwe tuzobasabira. Mu kurangiza ndakengurukiye cyane ku bashitsi bose baje bava mu mihingo itandukanye. Ndazi yuko kwiyunguruza muri kino gihe by'ubu bitoroshe, rero umukama abampezagirire, reka twese adukomereze umutima w'urukundo n'ubumwe tugire Kristo. Inkuka y'imisa isohotse baciye baja gusangirira hamwe agafanta. Inkerebutsi TV rero irakeje Patiri Ntiranyibagira Simeon Jean Petit kuri iryo banga ry'ubusaserdoti yagabanye kw'iryo genekerezo rya 5 mu Kakaro umwaka wa 2025. Tukaba tumwipfurije gukomera kuri iryo banga. Turabakingurukiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, ariko kandi tunabasaba n'imbabaza cyo kigongwe kukuntu tuba tumaze iyi minsi turabashikiriza kino kiganiro sikumvo rero zatuvuye ko ni kumvo z'ibikoresho dusanzwe dukoresha, rimwe bihora byigumura bikatubuza kubashikiriza amakuru nk'uko tuba tubyipfuza. Ariko rero twabonye ari inkuru tudashobora kuyibikamo, ni inkuru yari ikwiye ko tuyisabikanya twese. Murakoze, hasigaye naho butaha. Bye bye. Zozo